Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagora ko kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu bisata nk'igisata c'umutekano. Nabaye kaze rero mwe mudukurikirana muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose zigize igihugu abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ariko mugabane Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabakengurukiye cyane kandi kuba mubandanya kubana natwe umunsi ku munsi. Ni mu gihe mu minsi iheze ubwo bwari bwinshi mu gisagara ca Bujumbura aho hariko araturika amabombe mu ikambi y'igisirikare yoba ari kampu Ubase. Mu bushikiranganje buje bw'umutekano bavuze ko batanguye bavuga ko ari ikibazo cy'umuyaga nkuba cadutse muri mwe mu makambi mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Ni nkuru yahise ikwiragira hirya no hino ku mugabane wa Afrika ndetse no mumenyesha makuru mpuzamakungu nabo barandika. Ikimenyesha makuru cy'abongereza BBC nico cyabaye icambere mu gutangaza iyo nkuru mumenyesha makuru mpuzamakungu mu gihe abarundi bakora ku mbuga ngurukana bumenyi yo babakora kuri rezo sosiye nka YouTube, Twitter canke Facebook bo bari batanguye kubitangaza. Nibwo Gaspard Baratuza yahise atangaza ko ababa hafi yaho ibigwanisho vyaturikiye bo barabangira gutaha. Ico gihe yabicishe ku rubuga rwe rwa X canke se Twitter aho umuvugizi w'igisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza yarajeje kwandika itangazo rigira riti: umuriro wari wadutse mu biko bw'ibikoresho vya gisirikare mu ikambi ku Musaga watumye humvikana ibisasu bituragurika mu gisagara ca Bujumbura. Ubu usa n'uwamaze kuzima, abantu barashobora gutaha mu ngo zabo nk'uko bisanzwe, gusa abegereye aho vyabereye bobangira gato. Nkuko amakuru abivuga hari byinshi biriko biratangazwa bivuye kuri iri turika ry'ibicanwa ngaha muri ikambi. Gushika naho abategetsi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu nabo bagize ivyo bashikiriza. President Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu nyene cyo nawe yahojeje abagize ivyago biturutse kuri uwo muriro wadutse muri kampu Base i Bujumbura. Hari saha 7:11 nibwo President Ndayishimiye atanga ubutumwa bwe aciye kuri X canke Twitter. Evariste Ndayishimiye yemeje ko ibisasu vyaraye vyumvikanye i Bujumbura dore vyavuye ku isanganya ry'umuriro, aho yagize ati: ndahojeje abagize ivyago biturutse ku muriro wadutse mu biko bumwe bw'ikambi y'igisirikare iri muri zone Musaga. Turahumurije abarundi bose, inzego z'igihugu ziri ku kivi kugira zitabare kandi zibandanye zikinga kugira ibintu bisubire mu buryo. Imana irinde Burundi. Muri kino gihe ivyononekanye ntibiramenyekana vyose, gusa aravuga ko hari abantu baraye basize ubuzima be n'abakomeretse. Amazu yarasambutse, abana batakaye mu gihe abantu bariko barahunga. Akavuga kandi ko hari n'abasuma baciye birara mu mazu ku Musaga bariba. Ikindi cyabonetse nuko ivyononekaye vyagwiriye ku Musaga na Kinanira hasanzwe hegereye kampu Base mu Kanyosha na Kinindo, ariko kandi akavuga ibindi vyononekanye no mu makaritsiye ya kure nka Gisandema, Bwiza, Nyakabiga n'ahandi. Mw'ibaro rikuru rya Mpimba naho nyene naho harashikiriwe, hakavugwa abanyororo bakomerekejwe n'ivyo bisasu. Ivyononekaye no mu gisirikare ntibiravugwa. Amakuru ya mbere akavuga ko amabombe na za misile vyaraye vyononekanye cyane. Hari abasirikare bavuga ko badatahura ingene isanganya risanzwe ry'umuyaga nkuba ryoba ryashikiriye ububiko budasanzwe bw'ibigwanisho. Hakaba hari n'abavuga ko ibigwanisho bitari bike vya Kongo vyaheruka kuhagera bigenewe intambara ya Sud Kivu, ngo vyoba kandi navyo vyarasambutse vyose. Nta muco ukuyuraje habona ico bikoze kambase yo yarashijoro ryose ibiturika vyagumije ko. Evariste Ndayishimiye kandi saho gusa yagarukiye ahumuriza bene gihugu kuko yahumurije n'amakungu. Mu butumwa bugira kabiri yanditse iryo joro nyene Evariste Ndayishimiye yahumurije amakungu ku bintu biri mu buryo. Inkuru y'ibi bikoho yari yakwiye hose. Bamwe bagatinya ko ari kudeta itangwe mu Burundi, abandi bakibaza ko Burundi butewe. Evariste Ndayishimiye rero yashatse guhumuriza amakungu ko afise ibintu mu buryo. Ati uyu muriro wabatewe n'iki rero? Ese nisanganye isanzwe canke warateguwe? Ese ibigwanisho vyashikiriwe gute? Abononewe ivyo bazushumbushwa. Ibibazo ni vyinshi bigikeneye inyishu, gusa ibi vyose arizo turejeje kuronka inyishu zavyo tuza kubageza ko makuru yakurikira. Mu ngingo zihuta benshi barunura leta kwihutira gufata no gushira ikibanza abataye izabo baba barashamwo.
hobaho kandi nomero muri ico kibanza abatoye abana bohamagara bakabazanamwo n'abatakaje abana bakabimenyesha kuri iyo nimero. Leta yakorana kandi na Croix Rouge maze akabona igikorwa cyo gukurikirana bakomerekejwe bose n'ibije bisasu. Abamazu yarayasambuwe nabo nyene bakitwararikwa nkuko benshi babisavye. Ariko kandi hari abantu baraye bakoze igikorwa gihambaye cyo guhumuriza abarundi mu mwanya muto cyane. Abo akaba ari abavugizi b'inzego zibiri zitandukanye. Harimo Lieutenant Colonel Pierre Nkurikiye akoresha urubuga rw'ubushikiranganje bujejwe intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano be na General de Brigade Gaspard Baratuza yakoresheje urubuga rwe bwite barafashije rwose igihugu cyose. Ubutumwa bwa Baratuza bwarahanwe rwose butuma abantu batahura ivyariko biraba. Mu gihe hariko haraturika amabombe mu gisagara ca Bujumbura bwo budasanzwe bwaratekeye abantu ku rugero rudasanzwe. Bamwe bavuga ko ari kudeta itangiye, abandi bavuga ko Burundi butewe. Abarundi babonetsemo imigwi ibiri cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bavuga ngo igihe cyo gutabagwa kirageze. Warumva kandi bipfuza ico bakura k'intwari hari. Abandi babona biruka ngo bimwe vyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 birasubiriye. Mu gisagara hagati imiduga yahakwa kugongana ihunga. Mu kanyisase abanyagihugu bose bariko bariruka. Saba kenyezi n'abigeme, sabahungu n'abagabo bose bari bazi kwiruka bidasanzwe. Abo mu bice vya Musaga na Kinanira barirutse bagera kure bahunga ingo zabo. Hari ubutumwa bwinshi bwagiye buragaragara bw'abantu bariko baratabaza bihebuye. Ivyo bintu ngiyo bimara ijoro ryose nta muco utanzwe ibara ryari kugwa. Mu mwanya muto aba bagabo babiri baratanze umuco mu nyandiko zabo bice birakwira hose. Abantu batangura kwiruhutsa. Ukibihuha byari vyakwiye hose mu kanya gato, ni nako kandi umuco wabonyarutse gukwira hose mu kanya gato. Igikorwa bakoze kikaba ari igikorwa ciza cyane cashimwe na benshi cyane. Ubundi bakabagirizwa gukunda kubesha cyane ngariko iryo joro umuriro iturika riba bare bafashije igihugu. Baravuze ko ari umuriro wateye muri Kambase. Cyari gisigaye no kumenya neza icawuteye. Aha rero benshi akaba ariho bahita babonera inguvu za rezo societe cyangwa se imbuga ngurukana bumenyi muti gute. Icyabonetse cyane ni inguvu za rezo societe. Nta bundi buryo bwari gutuma amakuru akwira hose mu mwanya muto nkuko vyagenze. Bano bagabo bompi bakoresheje imbuga za Twitter, X canke maze izindi mbuga Facebook, WhatsApp zica zirabihanahana. Icabonetse no ku rubuga ruriko izina ry'umuntu ari rwo ruba rukomeye uwo mwanya. Urubuga rwa Gaspard Baratuza niwe rwafashije cyane. Ikindi cyo gushimira kandi n'ingene abarundi bose bakunda igihugu cabo. Urabona ko mu mpande zose abari mu gihugu n'abahunze bagerageza gutanga ukuri baba baronse. Rero rikaba ritunga Burundi bufise. Ikibuze ngo n'umutegetsi mwiza bamenya gusubiza hamwe abarundi bose. Ariko rero bamwe bahora biyemera ngo ni inkona zirinda. Ngivyo baraberekanye n'ibindi bindi. Ngo urugeranye ko ntawe menye iyo zaciye. Ukuntu baraberekanye ko bikeka kudeta ntibisanzwe. Bikaboneka ko ari ubwoba bubarimwo. Izina rya Bunyoni ryagumye rivugwa cyane ku buryo hagize ikiba biboneka ko yoshobora no kugirirwa nabi muri ibi bihe bivugwa ko yarekuwe akava mu ihorero rikuru rya Mpimba. Sivyo gusa kandi kuko uyu muriro cyangwa se iriturika n'ubundi ryashikira bene igihugu gusa ko ryashikiriye n'abanyororo bapfungiye mu ihorero rikuru rya Mpimba. Abategetsi ngo barakwiye kuva mu gacerere kandi ku kibazo c'abanyororo mu Mpimba baraye bahitanywe n'ibisasu. Ibohero rikuru rya Mpimba riri hafi cyane ya Kambase yaraye nayo ibaye mu isanganya ryaturikije ibisasu bitari bike. Bimwe muri ivyo bisasu vyaguye mu ibohero birica kandi birakomeretsa abanyororo batari bake. Hari nyandiko zatanguye kuvuga ko hapfuye abanyororo indwi ho baranakomeretsa abashika 48. Bikaba vyiza rero ngo ko leta y'u Burundi yotomora kino kibazo ikavuga ibitigire n'imyidondoro y'abanyororo basize ubuzima. Leta kandi kwirinda ryakosa yakora mu gihe hashi ibohero rikuru rya Gitega ikacinyegeza ibiziga ikabishingura mu kinyegero. Turahojeje kandi umuryango wa Kaneza Berize. Uwo twashobe kumenya yuko yoba yasize ubuzima n'umupfasoni Kaneza Berize batazira Mimi. Yaramaze igihe mu ibohero rikuru rya Mpimba akaba yarafashwe ari umukozi w'amaposita mu Burundi. Amakuru twaronse akavuga ko Kaneza Berize yari yarejejwe na General Kaguma apfunzwe. Turahojeje rero umuryango w'umuhisi Imana ikomeze muri bihe bitoroshe ndetse n'abandi baba baraburiye ababo muri no sanganya ry'iturika y'amabombe cyane cyane mwikambi yabase nawe Imana ibandanye kubakomeza muri ibi bihe bitoroshe.
Tukiri ngaho rero reka tubandaniza no makuru ku bindi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, aho tugiye kugaruka ku busuma butandukanye. Hari umwe mu mbonera kure ari karakoresha cyane muri ino minsi, uwo nta wundi yitwa Edgar. Ni umusore mbonera kure abangamiye abigeme n'abakenyezi ku rugero rudasanzwe. Inaha zerekeye uyu musore ziragoye kwemera, natwe twazemeye tumaze kuvugana na benshi bazivuga cyo kimwe. Twaramurondere ku telefone bitari bike aravyemerera, ico atemera nuko ubakibandanya buno bubisha budasanzwe. Mu gihe ku munsi uheze yari umunsi wo kurangiza ukwezi kwari w'abakenyezi, reka tubageze ko iyi ntayo ishobora kugira abo ikijije. Hano tuza gukoresha izina Edgar ryonyine, kuko asanzwe akoresha amazina menshi nk'uko twabonye ku mbuga za Facebook zitandukanye. Hariho henshi yitwa Iva, haraho yitwa Shahma. Akoresha amanimero menshi kuri WhatsApp, harimo nayo mu bihugu vya Buraya. Izi mbuga zitandukanye n'izi nimero zimufasha kwihunduramwe abantu benshi ngiyo arahenda bigeme n'abakenyezi. Ikibazo ciwe kirazwi mu ntwaro no mu nzego z'umutekano Gitega, ariko arakingiwe bikomeye n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara Gitega asanzwe ari se wabo. Edgar yapfunzwe nta minsi amara mu munyororo. Hano turasangiza intayo y'umwe mu bakenyezi bahuye na Edgar, tuyitanga mu majambo yiwe, ariko tuyibagaza ko mu duce dutuma yumvikana. Uti nahenzwe n'uwavuga ko ari umukunzi abiburaya. Nashaka kugira icyo mvuze ku bijanye n'aya mavideo amaze iminsi asohoka y'abakobwa y'urutera soni. Jewe mba ibujumbura, shaka ndabaye ntaye yanje gatoyi. Ndaremukiye n'umuhungu twakundana turavana, niho naza guhurira kuri Facebook n'umuhungu yita Iva, aranyandikira turavugana iminsi, yavuga ko abiburaya. Mu nyuma nsaba nimero WhatsApp ndazimuha, ampa amafoto yo kumbe atari rwiwe. Turavugana igihe kitari gito nk'imyaka hafi 2, turinjira mu rukundo. Kubera yambwira ko ari hanze hari amaserivisi yazaransaba ndamukorera ino mu Burundi, ahandi akansaba n'amahera byose nkabimukorera nk'umukunzi. Mu nyuma aza kumbwira ngo ndamurungikira ka video ntambaye, ndamwankira aragerageza kundyosha ndateba ndazimuha. Niko guca mbwira ngo mu muryango wabo ngo hari igipimo babanza kugirira abakobwa agiraje kubaka muri uyo muryango, ngo bamenye ko atabibazo by'ubugumba afise. Niko guca mbwira ngo nzohure na muvyara we nganyereke aho babigirisha, ndemera ndagenda. Umwe yitwa ko ari muvyara we, sinamenye ko ari we twahora twandikirana yiyise Iva, kuko ho yaje yitwa Edgar. Wa Edgar acaramfata ngo tujyamane, ngo niko babipima, ndanka ariko ndagondozwa ndabikora. Ndabona ko umengo arafashe video, ndamubaza arahamakanira ko atayo yari karafata. Iruhande y'ivyo Iva yambwiye ko hari amahera abagize umuryango we batanga buri tariki ya 5 z'ukwezi. Yambwiye ko ushobora kuyantangira, ariko ko bihambaye ko njewe nyene nerekana ko vy'ukuri nkeneye kwinjira mu muryango kugira abanyizere. Ayo mafaranga yari 300 y'amarundi ku kwezi, buri kwezi narayatanze, kugeza naho ninjira mu madeni kugira atagira ukangana. Amafaranga nayarungika kuri Rumikashi. Iva yarampaye ngo ni yamuvyara we. Uti ngaragaje kubivamwo naguye mu wundi mutego. Narageze aho numva ivyo bintu bindemereye, ndabwira Iva ko ndabivuyemwo ataco ngishoboye. Acambwira yuko nimba ngira ndabivuyemwo hari imiti ntegerezwa gufata, ngo kubera igihe tworyamana Edgar hari umuti yanshizemwo utuma ntovyara mpaka yo yundi andangira. Ndabaho ndi mu gusara. Edgar ambwira ngo uwo muti ugwa amafaranga 500. Amafaranga ndayagurana mpaka ndayakwiza ndayamuha. Acambwira ngo niwe ategerezwa kunywa tugaca tujyamana akahuma mu ntanga ziwe. Kubera agenda ko kwibaza ko nazongera kuvyara, naravyemeye nzi ngo biranaheze, ariko acagoma ambwira ngo yumvise ko hari ibindi bitarahera, asubira kuguma ansaba amahera. Uko rero namenye ko Edgar ari umufunga kiwani. Mu nyuma niko kumenyana n'umuntu azi Edgar, no twahura acambwira ko Edgar ari umweskoro aguma henda abakobwa benshi cyane kugira ngo abajya amahera, akabahenda ko ari hanze, agaca basaba video akanabwira ngo bajyamane. Mu nyuma uwo bishitse akamenya ko yamuhenze akamusezera. Wa Edgar acamutera ubwoba ngo video zawe zose ndazifise nzozishira hanze. Ico gero naciye nandikira Edgar ndamubwira ko namenye ko ari umweskoro ntakeneye ko asubira kundondera. Niho acatangura kumbwira ko azoshira hanze video zanje. Ngubu ndubatse, ariko mbayeho mu bwoba ko umunsi umwe Edgar azomaramaza. Nukuri ngubu numva ndi mu gusara kubera nama muvyukana ubwoba.
ko nzovyuka umunsi umwe nkasanga video zuzuye kuri rezo sosiyo. Ubu ndubatse kandi ndafise n'abana, uwo twubakanye ntazi ayo magorwa naciyemwo. Ngoma niyumvira hamwe Edgar iyo nkozi isoni aho nosubira guca kubera umugabo wanje ntaho nohera ngo ndabimubwira kuko natanze izo video. Ibi bintu biragoye kubitahuza abantu uko bibaho, ariko ico nokongera ko nuko Edgar afise imiti agushira ko yamangetengete, kuko izo zose vya video ntumenye ukuntu wamenye kubitanga. N'amahera jewe nagiye kubimenya hangeze hafi ku miliyoni 3 zirenga, nguma ndamuha. Wisanga vyose rero wahejeje kubikora ugasigara uravyicuza. Uti jewe ndaza abakobwa benshi cyane Edgar yahenze, kandi abo bose barafise video. Hari izo amaze gushira hanze nizo atarashiraho. Hari bamwe agihenda n'ubu, bamwe yaranabavyaye ko ariko ugasanga babayeho barindire ngo abafiance babo bari hanze. Edgar we urunigo rudandazwa rwiwe yibera Igitega, arafise inzu nziza yahebeye bino bikorwa. Hari abakobwa ahenda ngo mu bipimo harimo no kuraba ko bazi guteka, akagenda akabamarana nk'iminsi 3 bamutekera. Arafise kandi n'urudandazwa rw'amatagisi moto amukorera. Ivyo rero nivyo bimubeshejeho. Abakobwa mu mihingo myinshi y'u Burundi, igisagara ca Bujumbura no mu ntara zitandukanye z'igihugu, hari abavyeyi babona abakobwa baguma babaka amahera ntibamenye ko ariko aribwa na Edgar Igitega. Ikibabaje kandi nuko aya mabi azwi mu bajejwe intwaro n'umutekano Igitega. Ko Edgar aramaze gufatwa kenshi, yarafungiwe no mwiperereza ariko amara umwanya urumero maragaca ataha kubera afise se wabo akomeye muri CNDD-FDD Igitega. Uti ndashaka guhanura bigeme bariko baragwa muri uyu mutego bamenye ko bariko baribwa n'umufunga kiwani. Abigeme kandi bo kwitondera cyane inkundo bakura ku mbuga ngurukana bumenyi aho bahora nabo batazi ngo babakunzi. Abigeme bo kwirinda cyane kandi abasaba amafoto n'amavideo y'ubwambure bwabo kuko harimwo imitego iteye ubwoba. Narabonye muhanura ko abo abagabo bogwanya bikomeye bagenzi babo usanga bakoresha ayo masanamu mu ntumbero yo gutera ubwoba abakobwa n'abakenyezi. Ni ikintu gikomeye cyane, benshi bararyoherwa baraba ayo masanamu ariko ntibazi ko kumbure bashiki babo, abavyeyi babo canke abana babo bariko bararira kubera hari umuntu abatera ubwoba akoresheje bene ayo masanamu. Uti nimukomeze gusemerera. Inyuma y'intahe rero y'umukenyezi hari n'izindi ntahe nyinshi zabo Edgar yakoreye bino bintu. Hari n'abasore batubwiye ko ahora bereka ayo mavideo. Hari n'abaguye mu gahundwe basanze yarabikoreye n'ababo. Abategetsi bashigikira bino bintu ngo bo kwisubirako kuko amakuru dufise amwe mu bana babo bategetsi nyene barahuye n'ibi vyago. Edgar nawe yarahamagawe ndetse ntihakana ayo makuru, gusa akavuga ko yabihevye. Ikindi atemera nuko izo video ahora zisangiza abandi. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko ni mugihe bamwe mu miryango twavuganye bashimira Buramatari Venamani Rambo naho Igitega ko yabafashije, ariko nawe nyene ngo yarananijwe n'abo bakomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana iba hezagire.